Muy buenas noches. Mwiriwe neza. Un saludo al misionero Miguel Intasho kuri Bermúdez missionnaire Marina, Miguel su esposa Bermúdez Luz, Marine n'umugore wiwe Rusi allá en Cartagena, hariya muri Colombia, Cartagena, en la Colombia, congregación mu ikoraniro que pastorea el reverendo riyobowe na Revera Perufo, Perufo también ndetse al reverendo Iván Sarmiento, na Revera Ivan y Sarmiento. también a Ndabona kandi hermano reverendo Jairo na mwendata Ordóñez, Revera hermano Jairo reverendo José Ordóñez Hernández, ndetse na Revera y todos Jose los Renande ministros, n'abakozi hermanos y b'Imana hermanas que bose están bene allá data n'abashiki bacu reunidos bakoraniye hoy, hariya uyu lunes munsi 20 ku wa mbere itariki de mirongo marzo de ibiri este año z'ukwa gatatu 2023. mw'uno mwaka wa 2023 Para mí una bendición y privilegio kuri jewe poder n'umugisha hamwe estudiar esta n'ihigwe palabra del gushobora Señor kubarungikira ijambo y ry'intasho pedirle al Señor sus no gusaba bendiciones umwami imigisha sobre todos y yiwe cada uno de ustedes, ndayisabira esos umwe wese momentos muri muy mwebwe ndetse nanje nyene ndayisabira. conscientes que estamos viviendo en un Tuzirikane ko tiempo turiko tuba mu gihe muy importante, gikomeye un cane, tiempo que fue paralelo al igihe tiempo gisa de neza Lot, kibangikanye n'igihe ca al Loti, tiempo n'igihe de Noé, ca Nowa, al tiempo n'igihe del Señor Jesucristo c'umwami Yesu Kristo, y un tiempo kandi n'igihe en donde todos aho esos tipos y figuras, bino todos esos bishushanyo hombres byose n'ibi bigereranyo ahora bino hacen bitutu una realidad byose ubu en este tiempo bihinduka final, ukuri muri iki gihe ca nyuma. por lo cual Nico gituma Él we nos dice aratubwira biciye del cuarto Elías, el reverendo muri Eliya wa William Branham, kane Revera en William el mensaje Branham de la mu encrucijada butumwa del bwitwa tiempo. ngo amahuriro y'umwanya. Para asientos si están de pie, por Murashobora favor. kwicara namba muhagaze, Solamente voy a tomarle unos ngiye minutitos. kubatwara akanya gato Dice, gusa. Haravuga ngo fíjense mwiyumvire que allá en aquel día hariya malo, kuriya antes munsi de la mubi destrucción, imbere Dios y'agatikizo tuvo un hombre Imana predicando el yari ifise evangelio, umuntu un yariko hombre aravuga ubutumwa, pobre, humilde, no era umuntu mucho para el mundo, pero era un akenye hombre que kandi tenía aciye un bugufi. corazón para Ntaco yari escuchar a amaze mu Dios. bisi, ariko we yari afise umutima wo kumviriza Imana. Nowa, Hubo un Noé y harabayeho Nowa na predicando al Enoke, mismo tiempo. bariko bavuga ubutumwa mu Nos gihe cuenta kimwe. ya en el capítulo N'abamuraba 26 neza hariya mu gice ca Apocalipsis, 11 mu dice, vyeshuro traerán Yohana los haravuga ngo testigos kandi que abanshingira intahe en babiri los postreros nzobavugisha mu los minsi ya testigos nyuma en los postreros días. ivyabona bibiri mu Apocalipsis minsi ya 11, nyuma ivyeshuro 11 harán señales y maravillas bazokora ibitangaza no entre la gente. twumiza mu bantu. Y él en este estudio bíblico donde Kandi le we mwizi colocaron inyigisho za la Bibiliya porción aho del yashize mensaje uno del murongo Evangelio, w'ubu butumwa él amayira dijo, abiri y'igihe, un we ngaho Enoc yaciye yandika ngo será el Enoki último mensajero azoba ari intumwa ya nyuma dispensacional. y'ikiringo. Ahora, Rero si es un Enoc, namba ari el Enoki último mensajero dispensacional, intumwa ya nyuma por y'ikiringo, consiguiente mu yandi tiene que majambo estar en rero las iglesias ategerezwa kuba ari hagati mu para que ishengero así kugira ngo bityo él y el grupo we hamwe de n'umugwi esa etapa o edad w'iyo ntambuko octava canke igihe de la edad c'umunani, regular igihe c'ibiruko bizifuruka y dispensación de rey hamwe n'ikiringo c'ubwami raptados, banyakugwe, o sea, ni transformados, ukuvuga ngo estando vivos y bahindurwe luego bakiri raptados. bazima hanyuma banyakugwe. O sea Ni que ukuvuga ko no puede ser ntabwo una persona ashobora kuba ari que umuntu haya muerto yapfuye para cumplir kugira ngo ashitse esas promesas. aya O esa promesa de masezerano un profeta como Enoc. canke aya masezerano y'umuvugishwa nka Enoki. Ni ukuvuga ngo iyo mvuze ngo yapfuye, Dice que el Señor turazi ko abizera umwami turazi ko badapfa ahubwo ko no basinzira. puede ser Ntabwo rero una ashobora kuba persona ari umuntu que haya partido yavuye mu mubiri y que nuko cumpla ngo abe ari we esa ashitsa profecía. ubwo buvugishwa, Porque kuko en el tiempo mu gihe de Enoc, él ca Enoke we yagendanye n'Imana, hanyuma arimugwa arajanwa, kandi bivugwa yuko Enoki yarose ukwizera ko kunyakugwa. Rero murabe ingene kandi vyongeye mu gihe no mu gihe ca Yesu ugushitswa kukuza kwa mbere k'umwami, muri irya ntango y'ugushitswa kw'ikiringo c'ubuntu, aho we yariko arakora igikorwa c'ubucunguzi, ariho yari ari kw'iherezo ry'ikiringo c'ivyagezwe n'intango y'ikiringo c'ubuntu, kw'iherezo ry'ubwo bukozi. We gusa yabuze gusa muri urya mubiri urya waremwe na mpwemu yera awuremera mu nda y'inkumi Mariya,
yabuze gusa 3 días. iminsi O 3 sea, vean ni ukuvuga ngo murabe que él cumplió la promesa yashikije isezerano rivuga ngo que mi santo vea corrupción. kandi ntuzokundira uwera wawe ngo azabore ni ukuvuga Comenzaría ntabwo la descomposición hari gutangura ukubora ariko kuba nyuma y'amasaha 72 ariko imbere y'ayo masaha sería resucitado. we yari guca azuka Y kandi el cumplimiento ugushitswa pleno mu mwuzuro de la venida del Hijo del Hombre kukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe lo presentó y precursó nk'uko yavyerekanye aranabitegurira inzira Revera William Branham ko byose bizoba bisa bibangikanye mu yandi majambo ese velo de carne uwo mubiri w'inyama que el hermano Branham habló allí. mwidata Branham yavuze hariya ku rupapuro rw'amajana 256 mu gitabo c'imatanijwe igihe yavuga ngo kandi igihe umwami wacu azogaragara ku isi azoza agendera ku farasi yera derere nk'urubura kandi azoba ari Emmanuel mu mwuzuro ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu rero mu gushitswa mu mwuzuro kw'iryo sezerano haterezwa kuba ari umuntu vivo muzima kugira ngo ashitse iryo sezerano que en su cuerpo kandi mu mubiri we w'inyama vea corrupción. ntabone ukubora ni ukuvuga ngo 72 horas, ntashobora kurenza amasaha 72 igihe eso de los 2 orillas hazoba bya bindi by'imyelayo ibiri kuko tiene que ser paralelo en todo a la bitegerezwa primera kuba venida byose del Señor. bisa n'ukuza kwa mbere Si k'umwami es un mensajero kandi namba ari intumwa como Enoch, dice nka Enoki yavuze ngo Enoki azoba ari intumwa ya nyuma y'ikiringo nuko rero mu yandi majambo aterezwa ko ari muzima kugira ngo esas profecías ashitse de la ubwo venida buvugishwa bwo kuza k'umwana w'umuntu azanye n'abamarayika biwe mu ntambuko ihuye no gushitswa cumplido en ese velo de carne. ibitegerezwa gushikirizwa mw'uwo mubiri w'inyama Así nuko bityo aheza akora igikorwa por la cual igikorwa cari camuzanye mu myaka 2000 iheze arico cari igikorwa c'ubucunguzi ubu naho akora igikorwa cyo kwisubiza ibyiwe yisubize ibintu byose yacunguje amaraso yiwe igiciro nico gituma Yohana yari kwararira cyane kuko había iyo hataboneka umwe abereye ngo afate igitabo y hacer esa obra de ngo akore kijya gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe byose byari kuba bitakaye bizimiye no kuvuga ngo byose byari kuba bitakaye ibintu byose yakoze mu kuza kwe kwa mbere byari kuba bitakaye ariko marabigene ku rupapuro rw'196 mu gitabo c'imatanijwe mu gispanyola aratubwira y un poquito antes de la ndetse n'imbere gato ku rupapuro rw'194 hepfo haravuga ngo nuko rero se levanta del we trono, yarahagurutse ava ku ntebe ariko bwa mbere hari habanje kuza itangazo ate ninde bibereye kwaza ngo afate igitabo c'ubucunguzi integuro yose y'ubucunguzi uhereye kuri Adamu hamwe n'ibindi byose yatakaje kuko imbere ya Adamu nta na kimwe cyari bwatakare ariko inyuma ya Adamu ku isi byose byaciye bitakara kuko hamwe na Adamu byose byaraguye byose bije kuzimu ku buryo bw'uko atana kimwe cyashobora kugaruka igihe umuntu yacumura ntabwo yasitse uburyo na bumwe bw'uko bigarugwa nuko rero igihe habazwa ico kibazo umuvugishwa n'uwishura amayerekwa Yohana yarari mwiyerekwa abona ivyo bintu nta muntu n'umwe yarari mwijuru kwisi ni kuzimu nta muntu n'umwe yarahari ahantu hose abereye ashobora no kuraba ico gitabo muvyumvire neza hanyuma haciye harenguka uwo mwagazi w'intama aca afata ico gitabo Yohana yarabwiwe ngo ntiwongere kurira kuko eherabi intare yo mu muryango wa Yuda yaranesheje wazofata igitabo akizingurure Yohana yaciye ahindukira kuraba intare mwico kibanza cabona umwagazi w'intama wa mukuru yisi intare umwe yari yaranesheje ariko igihe Yohana we yaraba yabonye umwagazi w'intama yaraje apfuye ku ntebe we ntiyari yarabonye ivyo ubwa mbere kubera iki kuko umwagazi w'intama yariko arakora nk'umuvugizi kuko yariko avira amaraso abantu biwe yariko avuganira ihanga ryiwe kugeza hinjiye ubugingo bw'umuntu wa nyuma uw'izina ryiwe ryashizwe mu gitabo cy'ubugabo c'umwagazi w'intama uhereye kuva isi itarashirwaho imfatiro hazoba igitigiri runaka kitarenga
abasigaye ntibazogira icifuzo na kimwe cyo kwinjira. Nuko igihe ubwo bugingo bwa nyuma buzokwinjira, igihe c'ubucunguzi kizoca kirangira, nukuri umwagazi w'intama azoca aza kugira ngo yisubize uburenganzira bwiwe ku bintu byose yacunguye, kandi ivyo bihuye n'ivyaremwa byose mu mwuzuro, byose n'ivyiwe, kuko we yarabicunguje amaraso yiwe y'igiciro. Rero murabona yuko hanyuma yuko uwatoranije wa nyuma, igihe azoba yamaze kwinjira, nuko akaba yashizwe mu irange, no kuvuga ngo mu maraso y'umwami, akaba yavuganiye uwo wa nyuma, urugi rw'imbabazi ruzoca rwugagwa. Arivyo vyamaze kuba. Nuko igikorwa azoba ariko arakora muri iki gihe ca nyuma ni igikorwa co kwisubiza ivyiwe, yisubiza ibintu byose yacunguje amaraso yiwe y'igiciro, kandi ivyo nivyo yamye akora muri kino gihe ca nyuma, akora ico gikorwa co kwisubiza ivyiwe, kugira ngo bityo nyuma yuko ikiremwa muntu, no kuvuga ngo abatoranijwe n'Imana baronka uno mubiri uhoraho uhawe ubwiza, ari wo bazoronka igihe ugushirwa kose, ukwizera ko kunyakurwa kuzoba kuri muri bo, nk'uko Enoke nawe yakugize. Byongeye kandi hazogarurwa, no kuvuga ngo hazokwisubizwa, hazocungurwa ivyaremwe byose mu mwuzuro. Aho rero niho hazoshitswa kino canditswe mu mwuzuro co muri Mariko igice ca 11 umurongo wa 22 ukabandanya. Kandi ico canditswe kizohinduka ukuri, kandi kizoshitswa mu mwuzuro igihe ubwami bw'abanyamahanga buzokurwaho, nuko hakima ubwami bwa Mesi y'umwami, byose kubw'ijambo rivuzwe. Nk'uko twabwiwe kandi mu byo yanditse, ko yaravuze mu byo yanditse mu gapapuro kari muri Bibiliya, yanditse ngo byose bizungurukira ku ijambo rivuzwe, no kuvuga ngo bitegerezwa kuba gukorwa n'ijambo rivuzwe, niryo rizoshitsa ibintu byose ribigaragaze muri iki gihe ca nyuma. Kubw'ivyo rero ntabwo gushobora kuba ari ugushitswa kukuza ko mwami, ugushitswa mu mwuzuro kukuza ko mwana w'umuntu azanye n'abamarayika biwe, ntabwo bishobora gushikirizwa mu muntu canke mu mubiri w'inyama wamaze kurangiza imisi yawo ngaha ku mumbe w'isi, uwarangije ubukozi bwiwe, kuko ntabwo vyaba bishingiye ku vyanditswe, kuko wewe yarasezeranye yuko iyo ntumwa ya nyuma ko azoba ameze nka Enoke, ko atazobona urupfu. Rero mwibuke ko hari ubuvugishwa mu vyeshuro Yohana igice ca 11 aribwo buzoshitswa, ariko mu minsi 3 bazoca bazuka. No kuvuga ngo ntabwo hashobora kuba iki gihe c'ukubora k'uwo mubiri, no kuvuga ngo nyuma y'amasaha 72 mu gushitswa mu mwuzuro kw'ivyahishuriye Yohana 19, bitegerezwa kubera mu mubiri w'inyama muzima. Icanditswe nabasomeye ati, kuko utazoreka ubugingo bwanje ngo buje kuzimu, kandi ntuzokundira uwera wawe ngo azabore. Tugisanga mu Izaburi ya 16 murongo wa 10. No kuvuga ngo ibintu byose Imana iriko irashitsa muri iki gihe, kandi ikazobishitsa no muri kino gihe, ni ukuri ko ibintu byose abavugishwa bavuze kubijanye no gushitswa kukuza ko umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Uko nako no guhishurirwa inyigisho muri iki gihe ca nyuma, Imana izobirikiraha ishengero ryayo kugira ngo rironke ukwizera ko kunyakurwa kwa kundi Enoke yaronka. Nico gituma Enoke yagendanye n'Imana, nuko arimugwa aranyakugwa.
enoke azoba ari intumwa ya nyuma y'ikiringo. uko no guhishurirwa gukomeye cyane we ngaho ariko aratwereka, ariko ari ugushitswa k'ubukozi bwa Mose na Eliya muri iki gihe cya nyuma, buriko burashitsa iki gice c'ukuza ko mwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. ni vyiza. ese Imana yabahezagira cyane, Imana ibarinde. kandi muri ino minsi tuzoyaga tuyege gato kuri buno bukozi aribyo tugomba kumenya muri kino gihe, kuko ni ubukozi buriko burahishurwa, kandi muri ubwo bukozi buriko burahishurwa niho tuzoronkera, kandi niho turiko turaronkera ukwizera ko kunyakugwa. murakoze cyane Missionnaire Miguel Bermudez Marin kubwo kunyemerera kubarungikira iri jambo ry'intasho. bene data bose bari hariya mu ikoraniro rya Revera Perufo muri Cartagena, Colombia, n'abapasiteri bose bari mu iyo micungararo, ndetse n'abandi bavuye mu bibanza bitandukanye byo muri Colombia, ndetse n'abavuye kure. Imana ibahezagire cyane. nawe Miguel, Imana ibanenye kuguhezagira cyane, kurindi kuzigame n'umugore wawe Rusi nawe, kandi se Imana yobandanya ishitsa ibintu byose itegerezwa gushitsa muri kino gikorwa gikomeye cyane ico yaguhaye gukora muri kino gihe cya nyuma. ese Imana yobahezagira ikabarinda, kandi muri ino minsi tuzobandanya tuyaga ku bintu byose, ibintu byose bituraba umwe wese muri twebwe, ibintu tureza kugenda turamenya dutahura, kugira ngo bityo turonke nka bya bindi Enoki yaronka. kandi ingaruka nuko we yanyakuwe, yimuwe. n'ingaruka inyishu Imana izoha umwe wese muri twebwe muri iki gihe nuko tuzonyakugwa. nuko rero mubandanye mukorera umwami muri kino gihe cya nyuma, kandi mwumviriza iri jwi rimwe ryavuga ku musozi wo kuhindurirwa ko rikavuga riti aba ari we mwumvira gusa. Imana ibahezagira, Imana ibarinde mwese, kandi mwakoze cyane kuba mwateze amatwi mwitonze. mubandanye mugira ijoro ry'umunezero ryuzuye imigisha ya Data wo mu ijuru ihwanye n'iki gihe cya nyuma.